n'ibimenyeshamakuru bitandukanye, ariko ntiturumva yuko leta ivyemera canke ibihakana. Ikibazo rero ca mbere kiraho, ni ukuvuga rero ko ari ikintu coba cakozwe mu kinyegero bitari ivyo bita mu gifaransa officiel. Ingorane rero ica iboneka nyamukuru ni ibijanye ubwa mbere n'amategeko, ari amategeko y'igihugu, ari amategeko mpuzamakungu. Dufatire cane cane ku mategeko y'igihugu, kurungika ingabo z'igihugu kuja kugwanira ahandi ni ibintu bitegerezwa gukurikiza amategeko. Ni ukuvuga ko mu bisanzwe inama nshingamateka y'u Burundi yari kubazwa ico kibazo, kuko umukuru w'igihugu siwe avuga ati ndateye ingwano aha n'aha, kuko ari vyo, ni ukuvuga ko yemeye gutera ingwano mu kindi gihugu. Ibyo rero ni ibintu vyo kwitondera cane, kuko bica bizana ingaruka no kubarungitswe muri iyo ngwano. Tufate nk'abo bakomerekeye muri izo ngwano. Mu mategeko mu bisanzwe iyo umusoda yakomeretse canke yapfiriye ku rugamba, hariho ibitegerezwa gukurikira bifise amategeko yabo, amategeko yo mu gisoda n'amategeko yo muri leta. Ibi vya INSS no kuzomuvuza yamugaye imyaka yose, no gufata neza umuryango wiwe. Ibyo ni ingaruka nabinyere kumbura abantu batabona ubu mugabo bishobora kuza mu misi iri imbere. Iyi ni ingaruka tubona, ni ingaruka y'imigenderanire hagati y'ibihugu. Murazi ko umukuru w'igihugu c'u Burundi arongoye muri iki kiringo ishirahamwe ryo muri aka karere kacu EAC. Ikindi ca kabiri, hariho porogaramu yafashwe n'ibi bihugu byo gufasha leta ya Kongo n'abo bariko baragwana nabo, kugira ngo baronderere amahoro hamwe. Rero iyo ugenda muri izo ngwano, uruhande rumwe ukurikiza ivyo muri EAC, urundi ruhande rundi ugakurikiza ibyawe, aha hari ikibazo nyamukuru c'uko Uburundi budasubira kwizerwa mu bijanye no kugarukana amahoro muri aka karere. Bahora bakunda kuvuga ibyo bakorera muri Somalia, ibyo bakorera muri Centrafrique, ariko ibyo byo muri Congo bizanye irindi ntumbero idashemeye namba ku bijanye n'isura ry'igihugu c'u Burundi. Rero ni ukuraba neza yuko izo ntambara naho zitoshobora kugarukira nabi igihugu c'u Burundi, kuko abansi baca biyongera. Ni ibintu rero byo kurabira hafi, turabe yuko ibijanye n'amategeko vyakurikijwe. Ni ikibazo nibaza abashinga amateka baza akazi kabo botegerezwa kubaza neza umukuru w'igihugu, intwaramiheto, abatwara intwaramiheto y'u Burundi, bamenye koko yuko ico kibazo kihari, bakigarure ibintu bitararenga inkombe. Ikibazo c'abarundi b'abanyekongo ntitubita uko nyene, ni ikibazo gisa n'ikitazwi neza, n'abarundi bonyene ntibakizi, ariko gisa n'iki nyene co muri Nord Kivu,
kuko muri Sud Kivu hari amakominote atandukanye. Amakuru makuru ni ababembe, abafurero, abarundi, abanyamurenge, n'abariga, n'abashi bakeyi bo muri Sud Bushi. Abarundi rero bamye bagira ibibazo cane cane n'abafurero, kuko abafurero bagiye barafata ibice by'abarundi, kuko babita ngo saba abanyekongo ngo ntibasubire iwabo. Ico kibazo rero cari cakomeye aho umwami Floribert bamwica, umuhungu wiwe yamusubiriye, arahunga, ubu ari Bukavu, kubera atangabo afise zo murinda, we abi Bukavu. Muri iyi minsi rero twaravyumvise yuko hariho abafurero nyene bateye abarundi, gushika naho bamwe bava Uvira bagenda Bukavu bahunga. Ibyo rero birateye amakenga, naha nyene saba yuko mu Burundi boraba nyene ico kibazo, kuko abari ku mpaka z'u Burundi na Kongo, cane cane Cibitoke na Bubanza, abatari bake barafiseyo inshuti, bafise n'amatongo. Niba rero abarundi bifuza kugira akamaro kanini muri izi ntambara zo muri aka karere, nibarabe neza ibijanye na Sud Kivu, barabe yuko abo barundi bariko baratotezwa, bariko barambugwa ivyabo, batobakingira, bafashe yuko amahoro yoza aho muri Sud Kivu. Ibyo muri Nord Kivu je mbona biri kure, boba bakwiye kuraba cane cane ibyo muri Sud Kivu, nibyo vyogira ingirakamaro kanini ku Burundi.